abategetsi batwara isi nk'abapresident, abami canke abategetsi bandi batandukanye bafise ukubaho gutandukanye nuko abanyagihugu basanzwe. Barafise amazu meza meza, imiduga myiza myiza, barafise abantu babacungerera umutekano n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi nshaka kubayagira ku mutegetsi yahisemo ubuzima butandukanye n'ubw'abandi bategetsi. Ni Gloria Munezero kuri BITV, ikaze mu kiganiro Harabaye. José Mauricio Cordano batazira Pepe ni umugabo wo muri leta ya Uruguay. Yavutse itariki 20 Rusama 1935. Yarongoye igihugu ca Uruguay muri 2010 gushika muri 2015. Amazina ya José Mauricio yose yitwa José Alberto Mauricio Cordano. Yavutse igenekerezo rya 20 Rusama 1935, avukira Montevideo muri Uruguay. Afise ubwenegihugu bwa Uruguay. Umugambwe wiwe ni Front Large, Mouvement de Participation Populaire. Umufasoni wiwe yitwa Lucia Topolansky. Umugabo wiwe nawe n'umurimyi. Yavukiye mu muryango uciriritse w'abarimyi bo muri Basque no mu Butaliyano. Hama abura papa wiwe afise imyaka mike, yarafise imyaka 6, ariko ngo yari yahomvye kubera yarasanzwe ari umurimyi imbere yaho gato mu 1940. Amashuri yiwe mato n'ayisumbuye yayize aho nyene yavukiye. Yahavuye aja mu gisata cigisha amategeko ariko ntiyayarangira. Kuva ku myaka 13 kugeza ku myaka 17 yakora amahiganwa yo gusiganwa ku makinga mu maekipe menshi atandukanye. Murumva yuko yagize enfance itoroshe, yarafise ubuzima bwo mu bwana bwiwe butari bumworoheye, ariko Imana nticabujije kwimugeza ku mu president w'igihugu. José Mauricio ahebeye ishuri yahavuye yinjira muri politike n'abanarchiste n'abandi baharanira kubaho neza kw'abantu. Mu mpera z'umwaka w'1950 yari hafi y'umusenateri w'abazungu Enrique Ero, yari yatanguje umuryango w'abanyagihugu mu 1962. Mu nyuma yarashinze umugwana wa Tupamaros, no kuvuga ikiroberi, wakora hagati y'imyaka 1960 hamwe n'1970. Ishingiro ry'uyo mugwi ngo kwari uguharanira kwigenga. Mu kwezi kw'icumi 1969 umunsi wo kwibuka Che Guevara yarafashije mu ifatwa ry'umuntu yitwa Pando. Mu nyuma nawe yahavuye atabwa muri yompi, ariko ahava aratoroka hamwe n'abafunganywe nawe barenga 100 bari bari kumwe mu munyororo. José Mauricio yaramaze imyaka 15 mu munyororo. Imyaka yari igoye cane kuri we. Yarafunzwe aratoroka inshuro 2 zose, ariko izo nshuro zose uko zari 2 yagiye arafatwa. Inshuro yiwe ya kabiri amaze gufatwa yarafunzwe, afungirwa aho yamaze imyaka 8 ari muri isolement, ariko yari kumwe n'abandi bantu bari kumwe mu kiroberi, abo bari basangiye urugamba, bari basanzwe bari kumwe. Aho bavuga neza yuko hariho n'imyaka 2 ngo yayimaze mu Syria. Ico gihe yafatwa ubwa mbere hari ku butegetsi bw'igitugu, dictature militaire, bwo mu 1973 hamwe n'1985. Yarafunzwe mu makondisyo atoroshe imyaka 2 yose, ayifungiwe munsi y'amazi, aho yarafunganywe n'abandi bari barongoye Tupamaros. Baragirirwa torture, bakabarizwa igufa, akongera agateka ubwoba bwo kwicwa n'abasirikare mu gihe abatupamaros bogira ico bakoze kuri iyo ntwaro y'igitugu. Mu nyuma yahavuye aheba ikiroberi, ahava yinjira muri politike, areka kuronderera demokarasi mu kugwana, abishakira muri politike nk'abandi inzira iciye mu matora. Ashinga umugambwe uharanira
inyungu za bose MPP yayoboye mu gihe yari akiri umwe mu bagize ubuyobozi bwa bose bw'uwo mugambwe. Kuva mu 2005 José Mojica yaragize ubugeni n'umupfasoni wiwe Lucia Topolansky, aho yari asanzwe nawe nyine ari mu butegetsi bwo muri ico gihugu ca Uruguay. Kuva hatorewe kuba perezida, yigaragaje nk'umuntu ashaka kubaho ubuzima buciriritse, ubuzima butandukanye n'ubw'abandi bategetsi. Ntiyimutse aho yari asanzwe aba, yagumye mu nzu nto yari asanzwe abamwo. Inzu yari kure y'igisagara ca Montevideo, yaba kure y'ikaburimbo, ni ukuvuga ahantu yaba nta n'ibarabara ryashika rimeze neza. Ahitamwo kuba mu buzima busanzwe mu nzu y'umupfasoni wiwe, kuko iyo nzu yabamo ntiyari n'iyiwiwe, yari inzu y'umupfasoni wiwe hamwe n'imbwa yiwe yitwa Manuela. Yahisemo kugabura umushahara wiwe, aho umushahara wiwe n'ibice 90% yabitanga, ntiyabigumana, yarabiha ama ONG kugira ngo ashobore gufasha abantu. Ahitamo no kuguma agendera mu modoka isanzwe. Abandi ba perezida baba bafise abashoferi, baba bafise ababacungera, ariko wowe ntiyigeze ahitamo ivyo vyose. Yagumanye imodoka yarasanzwe afise, imodoka isanzwe kugira ngo yoba yavara amafaranga 1,400 c'amaero, kandi yarasanzwe afise indi modoka y'abaperezida yategetswe kumutwara. Amafaranga we ngo yahisemo gukoresha ku kwezi yari amafaranga $900 nk'umuperezida, aho mwumva yuko ibice 90% vy'umushahara wiwe yaba yabitanze ngo babifashishe abantu batishoboye. Ku bibazo vyinshi yagiye arabazwa ku vyerekeye n'uko bagenda baravuga yuko ari we mu perezida wa mbere akenye kw'isi, yavuze neza yuko umuntu akenye atari umuntu adafise ikintu na kimwe, ahubwo n'umuntu atigera abumva n'ivyo afise, umuntu yamana inambo, umuntu aguma abona ivyo abandi akabishaka. Ngo kandi kuri we ikintu gifise agaciro cane ngo n'ubuzima no kubworosha, niwo mwidegemvyo, ngo umwidegemvyo atigeze ahagarika kurondera. Ikindi kuri we avuga, ahanura urwaruka, avuga ati iyo adaca mu bintu bikomeye ntiyari kuba yarageze nk'ahageze. Yavuze ngo je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça. Car l'homme apprend beaucoup dans la douleur que dans la facilité. Ngerageje gusigura, yavuze yuko atari gushika aho yashitse iyo adaca mu bikomeye nko gufungwa, bijya vyose vyamubaye ko kwaba muri isolement, guhohoterwa, kuko vyaramuhaye inguvu zo kuharanira ico ashaka, ntiyigeze yabandona. Aravuga rero yuko umuntu yigira cane mu bubabare gusumba koroherwa. Mu bari bafunganywe na José Mojica harimwo uwitwa Mauricio Rosanfo, umwanditsi. Yaravuze ngo bahisemwo inzira itoroshe kugira baharanire egalite sociale, ukungana kw'abantu, ngo intambara ngo itoroshe y'ubuzima. Ngo muri izo nzira bacamwo harimwo ibibagora vyinshi, no kuvuga guhangana n'abategetsi, guhohoterwa n'ibindi bitandukanye, kubura nabo bafatanye urugendo, abakamarade ya sekote. Ngo mugabo ngo igikenewe kurusha ibindi ni ukudacika intege, ukubandanya ico uharanira, ico wiyemeje. Mu binyamakuru bitandukanye bavuga ngo ni ishusho nziza y'umuntu afise amaraso meza ku bantu, umuntu ari simple, umukurambere, umugrand-père, umupapi, umusokuru, atanga impanuro, avuga, atambuka, kandi yambara nk'abari bo bose. Ivyo byose ngo nivyo vyatumye abanyagihugu bamugirira icizere, bati uwo ameze nkatwe, reka tumutore. Ibimuranga José Mojica ni umuntu aciye bugufi, umuntu avuga ukuri, umuntu w'ingingo, quelqu'un un peu philosophe. Ubutegetsi bwa José Mojica bwamaze imyaka 5, kuva itariki 1 ukwezi kwa gatatu mu 2010 gushika itariki 1 ukwezi kwa gatatu mu 2015. José Mojica ntiyigeze aba mu buzima bworoshe. Igihe kinini y'imyaka yiwe mwavyumvise yabaye mu buzima butari bwiza. Kuva mu bwana bwiwe ntiyigeze yoroherwa, mu gukura kwiwe ntiyigeze yoroherwa, ariko fin yarashitse kuco yarondera.
juste kubibutsa yuko atagucika intege. Umwe wese arafise ama objectif yihaye, umwe wese arafise icyo ashaka gushikako. Mubandaniriza aho nyene mubandanirize mu byo murimwo, atagucika intege, atakwihebura, byose bizogenda neza. Umunsi wanyu urahari, umunsi w'ico wasengeye uzoshika. Ushobora kuba ufise ubwoba wiyumvira ngo ntavyo uzoshikako, ushobora kuba wiyumvira yuko ababishitse ko vyamye vyoroshe, ariko ntivyigeze biba vyoroshe. Abo bose mubona yuko vyagiye birakunda, hari ahantu vyankiye, hari ahantu nabo nyene bageze ahantu ngira ngo peut-être bakacika intege, ariko ntibigeze babandona. Nawe ntibabandone aho uri mu vyo urimwo, ugeragereza aho nyene, vyuka ubandanye, ugerageze un jour nawe uzokwishurwa. Ikiganiro nari nabateguriye kikaba kirangiriye ngaha, nkaba ndabashimiye ku mwanya mwantije munyumviriza. Mubandanye mugira subscribe, mugire share, mugire comment, kandi mubandanye mururanirwa mu vyanyu no mu banyu. Umukama bane namwe, ndabakunda. Bye.